Nahayo. Sa. One. Sa. Benayo. Sa. Nurahisha. Yandi ko ndagerageza. Mugango mu minota nkiye. Bizoba bihiye. Okay. 14 tugeze saa 8. Okay? Nurahisha. Wari kurakora iki? Sa. Amafaranga ko nayo guhaye kuva mu gitondo wari kurakora iki? Basi unamusi ndetse sinigeze nk'inurubugo nukuri. Sinigeze nk'inurubugo. Wosanga wayatwaye kandi mukama wari waciye kwanza bijya ibintu byo wawo mu kintu by'urusimbi. Ya nta rusimbi nakinye nta n'urubugo nakinye. Okay, Aline yagiye. Aline? Ine nabonye asohoka ngaha sinzi yo yagiye. Ingeso yo kuzaragenda agataha saa 8 cyangwa saa 9 yayitangiye kuva ryari? Sasa sindavyibuka. Sindavyibuka. Sawa genda ubwire n'ingoga. Ndagwa iminota 10 uzobanzaniye. Yo boss 10 ni myinshi. Nukuri ta 10 iminota 1 2 nana tese nda kese. Nari namaze kwimira kari wewe. Nakandi wivyo bintu bigira wewe. Nibiki wewe. Ni sawa. Meze play Musata wanje. Ari ndani. Oya nta nakim. Ariko rero wewe ko kumenotse rutagata mu wawe. Muri na miss uranyiza wallahi. Karibu mama. Oya nta ngorane. Where I come from, my sister? Vegutembea. Okay. Nizere yuko uzi neza yuko jendi papa wawe woka mama wanje. Okay? Iyo ndakubonye misi yose mba ndakubonyemo ishusho ya mama wanje. Nizere yuko nawe yumbonye ubonye ishusho ya papa wanje. Kandi sinifuza yuko mushikanje mfise umwe kuri inosi ya rurema no kubona uri kuraje mu ngorane kuva saa 1 zo kumurango ukabugaruse saa 10 n'inusu umwana w'umukobwa wari he? Aline, hari message wanyandikiye umbwira yuko ugiye kukura mu mugenzi. Okay, iya wari no munsi nakuvuga yuko wavyibagiye. Mugabo na hayo yambwiye yuko umaze iminsi uva mu gitondo ukagenda sinzi ko amaze kuronka akazi. Yambeshi. Karambeshira grand frère. Uratiko ntagushavuza wewe. Ndiko ndakubaza ahantu uhuruja kwirigwa, sindiko ndakubaza na hayo. Okay? N'uyu munsi wonyene nagiye. Sawa no munsi wari kwande? Ku mugenzi wawe. Umugenzi wawe yitwa nde? Ndiko mbazande Aline. Ali? Baba yasirusha. Ndiko mbazande. Uyo mugenzi wawe ni ariko na hayo nawe yambeshe. Okay. Ejo ndamukira uyo mugenzi wawe uzomubona. Uzomuzane ngaho. Sawa. Ambwire neza yuko ari yo wiriwe. Okay? Wafungura. Haguruka. Come on. Wifuza n'umusuze gufungura iki my sister? Okay, mbwira my sister ushaka nkuko yo ngaha cyangwa ndagutwara kuri beach. Okay, reka ndaza kumuriza na hayi. Okay, sinifuza ko iyo nkuko na hayi waza kuyiteka wewe. Okay. Kandi sinifuza ko urazi iyo ndagushavuje wewe ni nkuko no washavuje mama. Okay? Jakoga uchuza kufungura. Sivyo? Okay my sister? Thank you. Okay, kikuri ningoga. Karuka ngwacho. My sister. Mumumbwire yuko haya hanejo wari wiriwe.
uyu ni wa mugenzi wawe ni umugenzi wanjye ni gute ushobora kugirana umugenzi n'umwana akiri mutoya cyane n'umwana akiri umuminere afite imyaka munsi y'18 nk'uyo wiyumvira yuko ivyumviro vyiwe afise nawe ivyumviro ufise wumva ko ari cyo kimwe kuko ngo ndi mutoya ntabwo ndi mutoya burya sister batwariganye wewe wariganye na my sister twariganye gusa nyine nuko aca ntabwo uheza nanje nkaba ntabadanije wo kubona umubiri wawe kumvira ko ukiri umwana mutoya ni kubera ndatsinda nyine sister mwiganye he twiganye guhera mu w'indwi dushika mu 12 wacu araheba tubatse ko naciye ahetse hama my sister nagomba gusabe ntuzuragirana ubugenzi n'abantu batahejeje ishuri kuko ntabwo ari byiza cyane kuri kutahejeje ishuri cyangwa usanga uri muri babakobwa usanga bafise ingeso mbi ubu ntiwahevye ishuri kubera ubumaraya ese nari yanditse ahubwo mwana mbabaje rwose ko gushaka kumubwira ukubona rero abantu bahejeje ishuri abahejeje nuko ari bo bonyine acagenda umuntu atiza abafise ivyumviro bitandukanye n'umuntu yize okay my sister so ndagusabe please my sister ntuzurasura kandi kuzuragenda wabo umaraye umwanya nk'uyu okay ni mwamwakiriye mu muzimane sindagukeneye kandi wow okay reka bakuzimane muganda kubujije kugirana amarasiyo ujya nkazoka amantunga sinzoga shashe batwa kwikunda rwose urya ntazi ibibazo byagushikiye kandi urya ni kamezi aguma abona yuko turi hayi ariko sha nawe gusa aravuga nabi yoreye ariko rero iyo umuntu akubwiye nabi ntushira mu mutwe uramubabarira shashe batwa kwikunda nawe ariwe ndagukunda gusa mva ndakubwira ikintu kimwe je kugaruka ngaho urumva ko niko yavuze n'igitsina wakike zashe urya ataha mu ijoro agenda saa moya akagaruka saa moya nyene z'ijoro urumva ko ibizotubuza ubugenzi bwanje nawe rega sheri naho utahejeje je ndakwikundira urabizi kandi niwe uri umugenzi usanga burya byari kugenda batatu agasuzuguro burya karabaho rero naje sinjugutse ko atamashe nigeze neza oya none abahungu ntubazi basi bajya babona ko bari hayi urya ntazo kubuza ubugenzi bwanje nawe uratse ko twikundanira gusa ntabwo wabyongera uko urundi twamenyanye kuva kera tukiri abanyeshuri cyane shashura ibirato byanje bishashana ibirere jeni aza kari nahayo yabibi umva ubu nyene ndakirera ibyo nza kugenda namba binzanira kanje kugutegurira zasubira na henze Ni more namahoro Mukumbi. ego tari mukana Sare kabisa. nariko ndiyumvira ati urazi yuko uje nariko ndakwiyumvira murakomeye rero Kuri turakomeye akazi kabaye keshi bana. Murazi ko so yari umugenzi. ya ndabizi Aho rwose ndama niko ndabiyumvira. ego Ariko iby'ubuzima biragoye. Nahora muri misiyo. Yo. Niyo mpamvu ari kure y'igihugu cyangwa wari muri anterieur Nari kure y'igihugu. Amakado ndakeneye amakado Baza muhira amakado ni menshi usangire na bene wanyu. mu by'ukuri twari nenda gukumbuye nuko gusa na uje usanga Aline namutumye ahantu nawe nyene yaragukumbuye sana Mwana urazi ko so yari umugenzi. yego Kandi ujya mugabo yari umugabo w'ijunja n'ijambo. Twagendana tutagenzanya. Iswaro yari umugabo w'umwana. Uraraba uzigenze nka so ugendere runo. nakuze mumbona ikirato cha papa ndiko ndagerageza kucyambara ndabiko kwizongwira mugabo nubwo nzocyambara gute nikizokwigira kinguye kuko papa ko yarari sinshobora kumera nka papa mugabo nzogerageza kuba mwiza nka papa yuko amajambo papa yambwiye ataraho ari ngamwe sinzi kwigira ndaya kandi urakoze kuba washoboye kuza kuturaba Ariko uvuga ngo muzogenda naso.
uramenye wibuke ko bayamaze ngo imfizi y'inama nase ahubwo nyene oh my god urabona ingene nakwicishije amajambo reka nayo mbe uracyafata kakarurayari inka kandi nyene se nuraheba nayo ngwano nyaruka okay gene rondere rurayari sivyo karibu boss ni sawa muzani rurayari uraraba uri ku murango urabe kwanzanira agafana niko Wala kuravuga gushaka rurayari uri ku murango mwana nzane oranje urazanira agakoka urabikanye urabikanye oya muri frigo ndazi zikanye ziri nahayo yego boss zifano zizana iminota inga kandi rero boss nazanye zibiri kuko namugabo arabyibutse zibiri imwe niyo mukwiye nta kibazo karibu nahayo urashaka kuguruza amenyo ifana nabyibagiye boss nukuri kwimana babalira nukuri ntawe wabuze urufunguruzo ngaho nukuri nabyibagiye umukozi wanjye aracyasanga kera mutama kiri uratse ko nari niyumviriye kumwirukana saba imbabazi imbabazi nazisabye kandi nubona ko navukanye naje nibwire okay shanga ugende akayawaga yakazira nakamwa hari icyo nagira ndakubaza kubyerekeranye na biryo bintu so yasize by'akazi waba waratanguye kubikurikirana bimeze gute yes niko nabikora kandi byateye imbere nuko gusa wahura hanze y'igihugu ubu no ku mateleviziyo basiga babicisha okay ahubwo gusa urazi yuko hari ibintu bitagenze neza hari umugabo yari yarafitiye papa miliyoni 12 kugeza no masaha amaze kuduhereza gusiga ni 3 mano rarabiri kubakire babinyegera kibazo kwa gatandatu tuzoza kwirwa iwanyu karibu na uone na Eric ni madamu kumbuye nani ita kabisa Ashubuja mwagize neza kabisa mwagize neza Muko nakubwiye kuwa gatandatu tuzokwirirwa kuri ndabategereje kandi uzozane na mushiki wawe nawe tumuhimano ego kabisa Nurayi nakaduka Sare lo vyo turasubira rero agasaga sawa reka abari iyo sabu nyene Delícia! Nanyo tushagwa hiki nyinshi. Nito kuja nk'ibirasha. Ngomba ntishuze maze narangiye kubanza natse bwa. Nyarutse rigana nikiramenye numva munda kiko kirabaga. Yose. Ngomba gukora neza ndafise kiyasho c'amarari ndahe. Ubutiza niki. Kangitize kweli. Delícia! Delícia! Vai kurondera.
Jesi ndamuzi mbona umenga n'umuzungu. Ari wewe. Uzakora umuzungu. Musaza wanje nutsikakaze gasha. Ndamugisha abe kada kuzana agatebe. Yego. Kari wewe nawe ajya gushakisha agasanga kerewa. Ariko barafiri wani zikukunda. Amakuru yawe rero Yatashashe. ndumvira kuziwaye nkavuga ati hamwe nogenda novaye ndiko ndarya ubuhiri he cyabitamo kwigumira Ubu nganye yarabihebesha uzoza uriye inzira. yarakijije urya n'amajambo yiwe Kandi batsabakunda. aravuga nabi utubeshe Ako n'umwana mwiza cyane. Rero turikundaniye nyine twibaniye twikundaniye cyane. reka shaka ari musaza wamvamo nkakundana gusa Aho ukunda kubana. Burya niyo musaza wawe wambwira. yanye Ibyo waba urumbarira. n'uruja wana nyene utuma nyene Burya haka niko kazakora. ntakana reka shaka kubaho gute Ariko karababesha ce. bisanzwe nyene ntako vyogenda Umwana mwiza ariko. aratekereza Nawe yanyise ngo ndi umuzungu. kugira ngo nirya mbere abonye abantu b'inzobe n'akaguma ngaho ibyo akora Oh. Nyine ndashimye ko yari ukuntu mwemereye mwibaniye. shawove batumvikana n'akabikiyo umwana mwiza nyene Ibereye muri ubu buzima nyine. none gashana ubwo abavyeyi badusitsemo tundeke imba inzoga ico ukora Ariko sha wenda kwikundira uba wibereye umwana mwiza nta kibazo wifitiye. none gashahu wogenda kugira stress nyinshi n'ubuzima umuntu aba arimwo yohava asahari ubuzima bwose bwakira uko buzi Amashashe y'ingendo. Uratse ko umusaza wanje akazi. shaje yaveba n'agasana n'ubwigiri hasi Ariko shaka kose n'amahera ubasigaye ambanira nta n'amafaranga akimpa. nawe urakunda kwigora amafaranga Kashaka ndaguhe nayo basimuza kugira. urakoze vyema ico mujoro kiravuye Ya. tuzosiga duhangayika n'izejo Zidashasheje. turasidaguhokeza kwamagana sivyo Ariko wari kungeza harya abagabo. Bayi rero sigara amahoro. Karibu kandi muze musubire mu dutera iteka. Sawa. Zeko turamutse. Karibu iwacu rero. Kumenga watangaye. Aha ni iwacu. Niho twibera na musaza wanje. Uyu ni umugenzi wanje cyane akana agaseri twikundanira. ubikura ku mabati ubikura hejuru uzawisha basi Dada. Gusa ndagiye kumukuma nazanye nganda ngara ahantu nyene. Musaza wawe disi ndabikunda. Musaza wawe disi bakoze kumunzanira. wabonye ko nagambira ubusi Gusa. nta kibazo ushobora kuba bizi Wewe umwanya wamuranga agenda ndakurindiye hanze sibyo Ntusige. Tuchonea dada. sawa Ni sawa. Kumenya ufite isoni nyinshi. Kunza umwitwa bande. Yohana. Yohana nene hari ibindi ufise. Mvuye kure Yohana. Yo. Mjita disi. Umuhungu mwiza. Tena jegu yanje n'abantu birabura. Hamanya nagira ndakubwire. Kimwe no kutumiyeko. Mu muco w'abarundi n'abarundi kazi. Tumenyereye abahungu ari bo bavuga urukundo. Cyane ega ndo banarufise. Ariko rero je maze iminsi hari ikintu kingwanira mu mutima. Vy'ukuri ndagukunda. Sa? Ndagukunda. Kandi ukazonkunda.
ntuzokwigera ubaho nabi ntuzokwigera ubura n'ikintu na kimwe mu buzima kuko twege ngaha papa yadusigiye ikintu cyose kandi twe na musaza wanje tubisangiye turi abana wowe ukazonkunda ntuzosubira kubaho mu buzima bubi. birangoye gutahura no kubisobanura kumva umwana w'umukobwa nka wewe wavukiye ahantu heza ku bisanzwe sinzi ko woba wiyuga amazi nk'abandi ndiko ndakora umenga wiyuga amata ariko kacu ushobora kubisigurira ko je uwo nkunda tumenyereye abakobwa mwavukiye ahantu heza mukundana n'abandi bahungu nyine bavukiye ahantu heza bafise uburyo barondeye bakaronka erega no kwisi hari abantu usanga umenga twe twibereye mu miryango ivumwe rero birantangaje cyane kandi simbona ko igarama yawe no ishobora haje uko biri kose ibyo mufise ndi umugabo atamugisha mfise umenga tubava dusanga nawe ugiye kugwa mu bintu titeguri ukazosanga nawe ugiye kubaho mu buzima tubaye haje namushikanje kugira tube ngenda gukora ibiraka byo guhondagura imbabura nta karosi naho ngenda gukora ikihe naho nyine bibaranga uko dufungura rimwe ku munsi reka kwigora naragufunze kandi urukundo si amafaranga hari abatipe benshi bandonze abahejeje amakaminuza bafite amafaranga ariko je umutima wanje wakunze kuri wewe please unkunda naragukunze ngira iki naragukunze prema nkunda please unkundira naragukunze. Bana sawa umunsi sinashimye kugira tuzanane ngaha kuba ari umunsi wo kwibuka papa reka tuzanane ngaha kose murazi ko yari mugenzi wanjye baragendanye tutagenzanye umunsi naniyumviye ko naza ndabazanye ngaha kugira twicarane dusangire agafana mbahe n'impanuro kuri uyu munsi kuko so wanyu yari umugenzi baragendanye tukiri bato tugatumba turamanuka i Bujumbura turarondera Imana yadufasha turaduhezagira kandi so wanyu twakunda kuganira nkamubara ati niwananga gupfa urandabira abana nanjye niwananga gupfa nanjye nzo kurabira abana none bana kuri uyu munsi nagira rero ndabacira agace so wanyu yari umugenzi kandi so wanyu yarakundana kandi ikintu cya mbere bana nababwira ni urukundo. Je na mushikanje turakundana cyane so mu byukuri wagize icyo ukora wakoze igikorwa cyiza cyane kubona uno munsi washoboye kutwibuka utuzana ngaho ku kabare nibuka akabare papa niko yakunda kutuzana ko so byari byananiye kwigumya mugabo nahisemo gusa nisanze gusa nigumye nandi ho nari gukorora amosozi uyu munsi ni tariki ntazo kwigera nibagira mu buzima bwacu kuko ni tariki papa wacu yafirako rero turagushimiye cyane ko ningene washoboye kutwiyumvira ko je na my sister tukaba washoboye kuza tuzana ahantu nka turagushimiye cyane kandi uri umugenzi w'ukuri wamutuba hafi turabigushimiye cyane kugira ndakubarire mwana urabona wowe umwana w'umuhungu so wawe yarakunda akazi so wawe yari umuntu akunda akazi yabyuka ijoro ariko aronderera umuryango kandi agira ufate ujya murage wose urabona ko ibyo so yagusigiye yabasigiye ejo mudakoze byahava bisubira inyuma yitange ukunda umurimo ukunda ibikorwa nk'uko so wawe yakunda ibikorwa ibyo nibyo nagira ndabifuriza. Okay. Nawe turagushimiye cyane uyu ingena atari kwaravuga aha yashonje ndamuzi aho washonje aho usanga washonje ndakuzi sibyo yashonje ahubwo je mbona mu gikoni baratebeje wewe bati gira ningoga sha she
numva nezerewe cyane kuva iminsi yose tubanye tumaze kuba mu rukundo je nawe numva muri jewe numva nahindutse abagenzi banje bambonye sigaye bona ati kwanza mbona ko nsigaye nabaye umboga usigaye wishima cyane se nendi kumwe nawe nareka kwishima ndishimye cyane ndagukunda aha ni wanyu reka kumpenda ahantu ubona ibisaza wanje nubwo nkarira aha ni wanyu naragukunda naragushize mu mutima wewe wanje nazogira ibindi biza biguhende ngo ucimpinje oya ni ibintu werewe gusa ndagusohokana runo ruyeri nabwo ruraryoshe nabiruka kera aya umwera posteri vrema nawe oya nawe jeri kingene bantu wananikiye rega riwe nzododa gusohokana fatu tugira buke oya hangaha ku muntu sheri nawe uranyangusha fatu aona tenda gifashe buke nifite nk'ababosi agabsha kwa bosi wewe sheri uzohabana nyiza no gutambuka ntambuka nabi gutambuka umuziki Jibyo gutamba umuziki sindabikunda. Je kintu cyose nzi nzokikwigisha kubera urukundo ndagukunda. Ndagukunda nzogusohokana ndakwigisha gutamba ndakugurira impuzu reka guturambara impuzu zicafuye. Iyi ni nziza n'isi yo muranjana gusinya. Oya hanzo kwambika neza. Ana wambaye na mark nta niyuzi. Nditagute. Rega je rumva ndosi muntu mfa kwikubitira mu nyine katini. Barensiyaga. Washara kubivuga. Barenkiyaga. Kuna hayo nawe na manda kubwira ne nkubuje mu bikini. None uyu ni sikani yani. Nero kuva wamwereye. None byo wampaye. Iki kigira kane iki unywa. Nuko rutarana ubwoba nyambara ubwo hari cyane. Nzu. Eherengene nawe utanguye kumera. Umvirita ndakubwira. Uyu numusheri wanje kuva uyu musi umumenye. Yara. Nahaye uri kuranyumva. Uyu ubonye ari karanywa uzumubahe. Nkukunyubaha nkuko ubaha grand frère ndakwiyambuka kandi bora. Nabwo hano garekenya uri gutunga gatokize. Uyu numusheri wanje. Maya. Genda. Gabo rero ndagusubire ko ndamusumba bwiza. Uyu numusheri wanje. Mga muhungu zawihisa ureke kuzura mu nkuru tugagwatanye. Niwe uzigura. Ino shasheri. Mwere sasere ko randika me. Uyu ni sheri wanje umubone umumenye. Gusa aje kunyondesa ndabivuze. Umukozi nagende. Yego kwe. Urakumbuye amakofe wewe? Zurakanura neza pana kuzurakana nk'urusumba. Kanura neza pana kuzurakana nk'urubandi. Uyu numusheri wanje. Ikano kwe. Wewe na hawo urakumbuye gukubitwa. Oshigenda genda hoshigenda. Genda wewe. Aho ko kuzi ko watumira mutuzura rutinyi. Jenda fisi ngurujya no rumena je. Oya gusa rujya sugwana gwiza gusa nyene no gwana gwiza kumajambo mugabo sugwana gwiza ariko mu bikorwa shano gwana gwiza tubanyigere kirekire kuva abavyeyi bacu bagihari. Rero nawe nyambara ukuba zurubwira ngiye kuba. Nase unuwe manyiko ndabwira rega nti Na Sa. Mundabira Aline ukuru umubwire Aline akumpera amafaranga 100. Aline mubonye he boss? Uvuze ngo Aline yagiye? Aline? Je narinzi ngo bamubonye hanze. Ntumbwire ko Aline yo basubiye kandi yangeso. Yo boss, una munsi rero pana gutembera gusa. Yazazanye urundi uruhungu. Bana mara mugaje ngo mnyura amaso, uko rero urakanura amaso, menga n'urusuma. Uyo muhungu yari yaje gukora ikinga mu runo
rugo rwanje. jewe yambwiye ngo ni seri wiwe hafu rero aranywa nimba yarizikaniya yarije kunywa zigitoro isatse sinzi yanyoye izi zose. My sister nimba yakuze ni sawa nta kibazo sivyo bana. Bosi mugani yakuze nawe erega bosi hakugimbwa sawa. Nakubwiye ni yakuze apana gukubwa. Okay, bandanya nakazi kawe. Okay. ariko bosi kuti ya costume nakubwiye umanagurira wayihejeje. yoyejeje. Okay, nizere ko wayihanaguye neza. Shaka ndayambara ngeze mu rubanza baci batangura kuntora ko uturenge. none bosi ntuzijyego mara nkora fresh. Okay. Abanye rero ko nakutanye akabare keza. Direnda n'abandi babagira. Nene bagongana ku cyo basukanira. Bagira. Iyo bayita arasante. Siha. Arasante. Ukachuma. Arasante. Aya. Wena uzomara amazi. Uziko musaza wanje yakweme. Nuratanga kutabime. Sida arasante. Nongera icyo nyine musaza wawe. Yaje ndakikundira tsiri ngaha ku mutima. Ndakunda. Ndabona. Cyane n'ukuri. Utumva. Kibaho. Wabaye uwa mbere kandi n'uwanyuma. Ndagukunda kuva kwino kuva gushaka umusazi. Mbura amaze kwiramuka iyo binge nusa. Murabwira. Saneza. Hari ibintu biba ugasanga ku isi umuntu Imana igategura uruntu rubi igategura ikintu cyiza kugira bize bihure nk'ubuje nk'Imana iza kumpa umuntu gusa ubona nari kubyara abana basabye. Nawe uri mwiza sheri ariko wanje. Imana yaranteye iteka umuntu mwiza ntawe. Nawe uri mwiza sheri wanje. Imana yakumayibona ko dukwiranye uri mwiza cyane. Cyane. Ndakunda cyane. Tuzobora gusohoka murabibona. Naryohewe ahantu ubona ni heza n'ukuntu. Reka mpamagare veterineri rero atuzanye gufata ikimega. Ibyo ufata n'ibyo mfata. Cyeko mfata brochette. Icyo ufata cyo. Ogi nkoko. Oya, icyo ufata n'icyo mfata. Veterineri. Sami. Amafaranga kabisa amafaranga ni meza urabona? Urazi kuvaho ntanguriye gukora papa wanje amaze gufa nkatangura gukora akazi papa wanje arakora niyo mpamvu natawe kuzibu aha no muri mind yiwanje uvuza n'umugore si vuba ambiriza mubwiye Sami kuzana umugore si vuba arihende kabisa gute arihende kandi gose uru mbo ufise amafaranga ntacubuze uru umugore kuko tuzana umugore abagore batera stress ya Sami ukiye kubana mushikawe ngaha abagore batera stress. Okay, ngwana, come on. Okay, come on. My sister, yesterday, nahaye yambwiye yuko hari umuntu yaje ngaha. Terere, mukuri. Yambwiye ko hari umuntu yaje ngaha, arajya, aranywa. Ngo wamubwiye ko ari umukunzi wawe. My sister, why? Kubera ko ushobora kuja mu rukundo ntuwereke musaza wawe. I'm your father, meze nka papa wawe, okay? Okay? So, nimba wiyumva yuko wakuze, don't worry. Uzomubwira umuhamagare ngaha, ndamubone shemeji. I think I know that you cool. Okay. Come on. Oh. One suggestion, please. Okay. Thank you. Merci. Uze kuja kugura ice cream. Kuma edimiri. Yes. Yes, ndakugaruka. Genda ugure ice cream uje uru. Okay? Ndabikunda cyane. Naje my mother. Uyareje ibintu mutumbi wawe. Ah, Byose nabikoze. yes, my mom. Merci. Thank you so much, my mom. urabona Sami Mhm. vema antuka naryohewe cyane gose ubona na sister wa mwinjoye gutyo Uyu niwe mama wanje mfite. Nasigaranye kuri musi. Ndamukunda cyane. Kandi cyane gose. okay mbo ntabwo cyo mukivuga urabonye ati uwo barije yuko hari umuntu bakundanye Ya, nuko numvise my sister kandi si vyiza. ngo
sister wawe nigeze kumubona ahantu kandi no mutipe mubajije umenga cyenda muzi. Okay, urashaka kunyibira kabanga. I think yuko ko my sister wanje ndamuzi. Okay, Sami. Jewe mbonye sister wawe mutipe bagendanye. Ntaraba mutipe kwingera mezi. Nibakwiranye vrema. Sa? Nibakwiranye na gato. N'amafaranga mufise Sami. Ibikanye ko wikunera n'uwo muntu. N'umuntu menga iwabo ahantu haciritse gose. Sa? Ni mayibobo. Hey! Icyambere akura bijya bibiye by'amababura. Hey! Oh my goodness! Yambara ibihutu nta n'umunsi nimwe nigera bora atera style. Oh my goodness! Don't anunwe stop. Cyangwa ugomba unyumvirize. Canke wabonye nabi. My sister wanje ukuntu ndamuzi. N'udufshere twiwiwe. N'ukuntu yiyemera. Nashobora kugendana na mayibobo. Ni mu peje bora no kubesha kabisa pe. Jibora no kubesha kabisa pe masa. Ndamuzi bien. Okay. Niona kwemera yuko sanza arivyo. Nocha mvuga basi. Imbwa yambaye costume. Reka nakwereke. Iyo mbwa kugira yambaye costume Canke kuku imepanda baskeli. Canke inkoko yuriye ikinga. Choba ari gitanga kibaye. Reka ndakubwira iki. Ndiko nabikubwira nkuko numva umvuga ni biti numvuga ati ni ibintu by'inkuru iki. Dozo musonja kujana. Nduri seriye ga? Yes. Ndi seriye kabisa. Kindi ko nakubwiye. Ikiri kimwe ngenda gusabye sana. Uwo mutipe ni mugenzi wanje. Kandi sana nkuko nawe mugenzi wanje. Ninagushika nayo ntudushwane. Oya no. Just nzoba ngiye gushwana. Tugende uyaga mu mahoro umutekano. Amaduhejeje tugende cyumubuza setu. Fine. Just nzoba ngiye gushwana. Mbo sawa. Nzoba ngiye gusakuraba. Fine. Urisira? Je ndi si nzokujana. Mbo okay. Tujihose. Turasubira. Kinumva umuturu kuramvuruka. Sawa ngende uruhuke nabizi ko nanjye ndigiye muhira nyene imberagira. Ubu turatasubira. Wamenyera abakiri imisi yose iri mu boss rega naje sinshaka singizaga bakaba bakene gusa bakaba baboss ntaza kugiko gukora kazi so urashobora gukora amena mata gukora amena wenda bora kwanza tutwayaga kwanza manzi yubituze kwanza manza umbiza kandi mu boss ni mu gikare yarekana natyo ndi jewe sino kwambuza sino kucha kujyo gusa nizere ko umukobwa bitari n'umuntu Aline yo zina wajumvise nizere ko wacumva. Tamuzi wombwira imigenderanire mufitanye nawe. ukora kaza kahi kirute kumbaza ibibazo nk'ibyo ngibyo. Kuneza yo urashobora kumbwira. Niwe yagutumye cyangwa niwe waje nyine kumbaza mukaca muza no kunsuzugura kandi ndi wanje. Ikinangaje sinzi cyatumye mushikanje agwa mu rukundo n'umuwe discipline nima ibobo nka wewe. No, wait. Okay. Yes. Can you cross your mouth? Urashobora kuziba? Sami no Sami. Waje gukora none. Ubiza ndakubwira we mayibobo. Ujeri nka mama wanje ndamufata nka mama wanje. Intoki zitanganya muzira mukana. Ndagusabye please hari abakobwa mu nganya. Ugenda kurondera abakobwa uri kumwe. Kuko atari uko ubuzima bwawe. Wait. Ubuzima bwawe bingana. Ndashobora kwemanga nkatanga ni miliyoni 10. Ubuzima. Sami uri imana wewe. Wewe hani wewe amafaranga ku mafaranga afise. Ndashobora kuguhereza amasaha. Ufise amafaranga nkagira imana.
Uzaza kubwira. No Sami, je mutuma munyica bimani. Izindi nakuza So, rero. okay, wait. Uko wibona n'ukuntu usa, ubone ko ukwiranye na mushikanje jewe. Sindi chabu Sami. Mushikanje naramuri hiya mahera y'ishuri ariga araheza. Nabwo yakundana nawe idiote nka wowe, imbesire nka wowe, iletre nka wowe sawa. No, wewe hadi nziza rero. Wewe nawe. Ndakubwije ukuri. Ndarahimana yo mwijuru, I swear in the God. Nazosubira wakubona kuba namushikanje wewe. Sami, iti sina kuzanye murakuja gusiga murabe hanyuma bihenwe ugiwishwa. Imayibobo. Imbesire kwa. No, makako. Wowe unogenda namushanje jewe. How much? Wasamire. Umuntu utasino kwandika n'izina giwawe. Idiote, kauchu, kaheso. Sawa, Hey, my goodness. Nibishoboka uyu muhungu yawarose mushikanje. Sawa Sami. N'amafya ya mushikanje akakundana n'uyu. Uragomba kwibuza wowe. Okay, sawa. Ndagwa imisi yo kubaho. Uko Sami tiso. Abakende mu twabatunzi tubapangira programme yo kubaho. Sawa, twende. urabona rero bibaye sha hajya ngamagoko ntasiga yandi bagira banyice bande umuntu msengo ni musaza wa mukobwa wa mugenzi wa mungu wa menga n'umuzungu wa undi umwe dusigaye dukundana ari abaye kinone yantutse ibitutsi byose mama ngo ndi kawucu ngo sinzi kwandika izina ry'iwanje yagusanje ngaha wa keye wa mugenzi wanje niwe yamuzanye ganana umurano zane nabafashe birera kumuheba jewe byafahebanye byahereye hajyanye uko mu mutwe natse fata gome mfata mu bwenge bwanje ndahanagura niyo mpana ni gome ntanaguje natse ndayita kugira wayitaye uruvunye ugomba uvuge kumuheba none nkuje twasubira gukunda nuko mbanyinshi yavuze ndakonyura kinyagufudi ntuzopfa nte utaranakuru utaragira no mu bigero ninda gucakure kwakubwira mva ndakubwira ikintu kimwe mva ndakubwira sibyo urazi beho ko nari nagukunda nankunda ugomba banyinshi we nakubwiye we mu mutwe nyimbu utarakura nicyo ntazi uzokuragera mu mutwe jewe nukwirondera life wanje nihondagurira ivyo nyene namenyereye gukora je nzorondera butungana nyene twatunganye ubushobozi kandi abakobwa bo nabo nyene bafise ingorane kera abahungu niko twarondera abakobwa none wewe ndondereye iki niyome yaragukunze none ugomba musaza wanyinshi muheba ari nagukunda ona nibwo mana ya kandi indi problem ihari musaza none kana naguma ashaka ngo nsinda mukundane musaza we nazotuma mwubaka cyane nazotuma mukundana none ibyo musaza ndakubaza nayo uza kuba ngaha none bisobanuye kubaga hanje ukumvikana gusa mugakundana hari kindi byayisiga amavuta zimbi uzakunda abantu abayaya data wenyine yapfuye atarenze singira ntiyarenze no ku mpana ahubwo genda ukora ibyo ugenda urebe ukinjike nyine uko tuzagufungura nanjye reka nze guhondagura ibintu byanjye usanga kubiri ikintu kimwe n'imbere kugenda nta makuru mami nkeneye kuva kuri ari nazabwira ngo waguhebye tubyiyoze ari nagukunda hera nta munsi yabatagukunda ariko usigira bibiri ibyo birakuraba jewe turaturiye turatwara bibiri yanjye niyavanira reka shaho tumaza ndiko nakubwira ni ya mayibobo yawe ejo narayibonye mayibobo yes ubu uramaze gufata ikirore wirabe nje ndafise mayibobo okay wao ndi uruvuga yuko ari umukunzi wawe umukunzi wanje none ni mayibobo wari kuvuga ati ya mayibobo yanje kamfre ujya si mayibobo urendo mpenzi wangu ziba muri uyo mutwe wawe urakwije neza masisi umva narashoboye kukwigisha uriga uraheza amashuri kandi umukobwa mwiza niho buri umuhungu aguha amafaranga okay niho buri umuhungu iwabo bifise masisi umviriza ndagusabye nimba unkunda je ukamfata nka papa wawe naje nkagufata nka mama wanje please
rekana n'iryama ibobo. Sawa sawa, nimba nawe yakuroze umbwire ndakuronderera umufumu ndakurogore. None grand frère ndakubaze nawe imisi yose wamara mayibo ujya ndamukunda kandi nawe urazi ko ntogucagurira urukundo ntirucagura kandi si mayibo burya buzima nibwabayemo kandi je ndamukunda kurya nyene. None ushaka kumumbuza ngire ko ziba amukunda je sindomweba ziba makatu makatu ndio wewe waikonika gutwara he hadi hano urabona umwe itoreka ba. My sister, listen to me. My sister, na muhungu uzora mwiza. Listen to me my sister. Na kimi ndagushakira. Shaka ahubwo yuko nawo ujya kubaka ubeho neza. Imagine nk'uwo aho papari ariko urabona bino bintu uko tumaramaza mu muryango. Listen to me my sister. My sister, nta kimi ndagushakira, okay? Okay? My sister, hebana n'iryama ibobo ntacu uzobura. Ndamukunda. Nimba ari wo warumbiye muri runo rugo je nzigira. Funga kino makachi we. Shot! Urafite ubwenge bukuye mu mutwe kwe. Ha! My word! Just that you over kwinja mu mutwe we. Cyane ibicyo bagwaye. Bese turamuhonda namubwiye imisi yose ndamubwira kandi narugaye porotayi yose yarankubise amakofe. Reka hanyine atagukundana n'umuntu ntatafise bose urabona nkagiye ku kazi mfise umusahara mpembwa je mutsikawe ndabona no mutungo yatuma kunda basi nkajewe. Wajeje kudawa. Wajeje kudawa. Jena ariko ndavuga. Because nako gahungu karinda kinjira ngabo guti kandi nari nakuje. Yeye kabana ngo bita magove. Wa. Uja kuwinjira ngabo gutora akazizwe ngaragaje. Nugucungura pango. Nonese. Mushikaje kangora baka. We. Bese mugabo bose nukuri byabaye byarabaye. Nukuri. Nakubwira. Misika hano atomba. Umviza nakubwira. Nkazora mukanumva. Yukuja muhungu yahonyoje ijya miswati iwe ngaha. Yaba ari wewe iyo miturunzo cyane ndayitunura. Yaba wowe yaba ari we. Ngabo gose je bari kumpara ubusa. Je bari kumpara ubusa uko jewe. Ndagerageze uko nshoboye. None nzogera gutunga ingono. Nizigire n'umukobwa. Yes. Niko katikiwe. Aha no sazoraje uzorugira. Ndamwomeka? Yes. Nzobona. Bafuta. Unani mama wanje makaki we. Unani mama wanje we. Kimye amakoko. Berekitako, ubereke kuzigu katika. Berekitako, ubereke kuzigu silimuka. Berekitako. Senzo bitango zenga na Yesu yabitenga. Kudokora inyama? Reka basi ndagutamike. Naha. Ndagufashe. Ubu rero kumbwira musaza wanje. Atiko yakuncungishije. Ubwo mudokora inyama tukarya intore zonyene. Jewe ndumuzamu w'inkono nkaba n'umuzamu wawe. Umviriza. Sindagufashe udokora inyama. None sindiko numviriza ko umunyu wafashe. Ukazokwihenda ukandega. Nzoca ndamwereka ku telefone iri hembega ndagukamera. Uriko uradokora inyama za boss. Yo imana ishimwe noneho boss niwe yangize kamera wawe ugiye ndakuzominga. Werega hajye nanje ndahwera buki hajye nanje ndagusaha. Reka kunyifatishwa. Udura dokora inyama tugisosi yonyene n'intoro. Wowe nanje kuzovuga niko nzovuga. Uvugi. Grafari ntiyakuvuga. Noneho kwemera nka jewe umupwale ukaza gukundana nakaje gahimbi. Je mpembwa amahera menshi mu mpemba
wiwe numva iki nzoca ndagutabirira muri kino gikoni boss yambwiye turamubundura kubera grand frère ubu asigaye aguha amatwi yose n'ibikino umuntu jewe ndakumokora nubone ngango ndiko ndona ndiko ndumu nubone ngo ndiko ndona ndiko ndumu usigaye ndakuneneza ubu rero wambonye kubera grand frère akubwiye ngo nini nzoca ndakunifashisha mwabana turiko tuvugana n'igi we boss kaga umuka oya basi ngo tuvugane none ke rino mengo uri kurankanga usukaza bigira boss mbiriza wewe uzozura muzana urumva je nzomenya ukuntu nzanire segura urumva utosura kundeka akabizure chakijojona iki aha oh nje ukubwira ko bona tukwezi kwa mbere bakora isuri nyuma bona miyo misi heze bari pana kumure daire n'amabara kubera hajya hafi yacu atayindi bora babomwe yacu indi farmasi uruhande yayo rero abakiriya ntibaza neza bomora ry'amabarabara nta bicu bibona nawe kinji miliyoni oh my god imiliyoni zibiri mu kwezi guheze mwari mwinjije miliyoni 3 nukuvuga ubu twinji tugiye mu ruhombo umuriyoni umwe no kuraba rero muri kukundi kwezi urabe yindi miti haje imiti bashaka tudafise munafuma araba nzofuma ndaba ukuntu nshobora kongereza bundi mutaye okay ndakumva boss sawa ndakumva bakuranyumva ndakumva boss urabe imiti haje bo bashaka tudafise nzofuma ngira nguvu zose beho ko ari watevye ko ari watevye byashitse boss sawa Sami ora boni swafi sawa uyu mukozi wawe yitwa iyo bamwita na hayo hayo kweli bo kuvuga muri no mesi boss ngiye kugerageza gerageze wandika imiti yose wo wifuza hajya kuri farmasi kuko natwe umpombe cyangwa ugahomba imagine nari ndabemere kubongereza umushahara yego bre ni sawa nogororero mereza amavuta yo kwisiga genda kuri nyama yibobo aba ari guhereza amavuta yo kwisiga nari nibagiye umvise nta kintu na kimwe uzosubira kunsaba ngo ndaguhe utahebanye n'ijyama yibobo ariko urazi yuko ibyo dufite tubisangiye jena ziba makaki ubisangiye nani ndibaza na puponde ko ari icuzi cyatumye abyara urwara rw'urukobwa rw'urujuju ntabwo washoboye kugenda nka mama yari umunyabwenge mama yari afise imico myiza raba je ukuntu nakurikiye papa yaba ari impunzi ikazoguherana jako ijyama yiwowe apana je ntanatanu uzosura kuguha amafaranga mbona ndaguha niyo agutera amanyama agatuma umutwe aho usanga amafaranga ndaguha ni ucuja guhonga ijyama yiwowe mayibobo warabuze abandi bahungu beza bahari ibujumbura ifite abahungu bari romantike abahungu bambara neza abahungu babegwa ariko urukundo ntirucagura umenya yuko ibyo data dusigaye tubisangiye ziba ubisangiye nani wibonye akayobe mama we wibonye wamaze kuba nk'akavunde n'ahantu uje zoba nicaye ntuzosubire kandi kuza ngo ukuraza kwicara makaki we ariko umenya ziba mva mu maso nakazuru nk'isosisi n'utwunwa umengo n'agafoto k'inkende n'urutwe umengo ni pasteki Sami yes aracyakuriye nawe mutibe kugeza n'ubu aracari kumwe na y'amayibobo emergency no kubwira yumvire my sister n'amafaranga ngaha dufise yagiye gukundana n'umuhungu atazi no kwandika izina ry'iwiwe atazi no kwandika izina rya papa wiwe Sami mbiza kubwira yabuke rero hagira urukundo umuhungu ni hatari rero ushobora kuba ufite amafaranga menshi ibintu byose ubona ufise mugabo yamushimye bifo no mufosha hari ibara ritabera imbwa kurumva amaboko atanganya aramukana
ujya mushikanye rujya muhungu ni bakwiranye na gatoya. Yego ne binda biyize vema kuko ukuye mushika wa Kandi please. Ego wego nakumvise mutaka. Please. Sawa nakumvise. Nyuma yo fana uheje utugeni. Wewe nubizi none. Reka maze ndakakura. Imagine abakobwa niyo mpamvu abantu benshi bahora bicuza iyo bavyaye abakobwa. Amana wihangane. Abakobwa muri no minsi ni Cyane vraiment. Wihangane. Mugabo weretesheni bona ko ashira umutwe w'umuhungu nawe usanga azi gutera imitoma. Kubwa benzo muri no minsi bara nta mitomi baho. Mitomi kuro. Ahubwo urukundo. Atipena gute mani. Wowe umeze gute? Uyu nywa fana. Bro. Uratko ushobora kuva mu nzu yanje niyo fana utari mazi. Yes. Mugabo ntacyo reka jeni wewe wihangane. Relax. Wihangane. Okay, hama ikindi nacho turekane nivyo. Kwigerekana business. Tunako ukurumva rero kino ukora nuko kurondera imiti haja tutari dufise kugira turafu twa stock. Okay? Ucundondera nahandi hantu ko kuguruza nini pharmacy. Sawa. Ego. Sawa nta kibazo nimba waronse ijya okay. Reka nta kibazo umviriza nta kibazo avance zo yakurungikira. Muifate ucugura imiti ushiremwo. Nkene yuko iyo nayo nyene iba pharmacy nini ya cyane. Kuvuga mani majambo shaka niyo pharmacy iyo shasha nayo nyene ibe nka pharmacy nkiyo nyene warusanzwe gukoramo. Ni grow pharmacy grow yo kuranguza. Aho nta kibazo. Tundondera nk'abakozi bane bo ikoramo. Okay merci. Reka naza kugwamagara gatoya. Namahoro. Meze neza. Ego. Umuryango gute? Tumeze neza karibu kandi. Baraduhenze. Gute vye? Baraduhenze kutuza kutumya abani waje haza mushiki wawe. Oh my god. Nije namurungise kijya gihe. So nari nace mfatirwa nakazi kuko hari ibintu nariko ndagira. Narafatiro niyo mpamvu nacinda murungika wenyene. None murameze neza mu muryango? Meze neza kabisa na business ziko ziragendeka neza mu by'ukuri twe turashima. None murabanye na mushiki wawe neza? Kumenga avuye muhiri wanje akundegera nareka tuze tuzinanize kubumviriza. Sinzi nkeka niwe yo babona yuko tubanye nabi mugabo je mbanye. Cyabona tumeze neza. Aline jira tubanye neza. Manyina ntabwo tubanye neza. Tubanye neza gusa. Burundu umutima kandi nikifasha. None mwana wambara gute ko mubanye neza kandi yaje muhira akambirira ambara ko atamavuto kimugurira ikandambira ibintu kimugurira ibintu byose ngo na kimwe kimukorera mwana ko nari nzi kuzoga umugabo naso nakwizera nko so yagusigiye icumu ry'abagabo ngo batewe nawe samuraga ukaba utangiye kurya mushiki wawe nabizohava bigenda gute. Ibi bintu nakoze na dawe yambyaye papa yambyaye iyo abari muri nosi nawe yari kubikora n'ibyo naje nakoze. Okay? Yakubwiye impamvu ibituma ko kira ko nawe ndamuhereza amafaranga y'amavuta kira ko nawe ndamufata neza. Uyu ni nka mama wanje nasigaranye kuri nosi ya Rurema. Yakubwiyeho imvo n'imvano byo byavuye ko cyo yambarira ko impamvu ya byose muri mu rukundo uwo bakundana we ngo numushaka. Yes, ni maibo iberenga. Yari kweleza ni maibo iberenga. Ile train itazi no kwandika izina ryayo n'izina rya papa wayo. Imagine nubwo my father yari kuba ari ngaha papa wanje yari gukora nk'ibi bintu ndakora. Okay? Nagende kuri yo maibo yiwe imugurira amavuta imwambike kila kintu cyose ndakuba mugabe cyo kintu. Never and never. Urukundo rugiye rushaka. Na jewe n'umugore wanjye natanguye ndi umukene abi wabo bandwanya ariko ubu nsigaye ngenda za Dubai nkagenda Chine abi wabo bakaza kumusaba. Urukundo rero rugiye rushaka kandi ibintu nibishaka. Ndakumva mutama mugabo mu byukuri byo mu mutwe yiwanje mushikanje kugenda kuri yama iwobo ntibizamwo. Ishobora kumva ingene mushikanje ashobora kurongorwa n'umuhungu yirabura nk'indira y'inkono, umuhungu yirabura nk'amakara, umuhungu atazi no kwisiga, umuhungu atazi na parfum kunimeze. Never. Icyo nigikunda never and never.
hanyuma ibyo byose ubona atakintu na kimwe akifasha ibintu datadusigaye ntitubisangiye yamambwira ko tutabisangiye ngo we n'ibyiwe kubera ari umuhungu ngo jesi ndimo yes ni jewe ndimfura ntagahobera mu mwana erega mwana amase ya kera nagiho mu rutaro uyu ni mushiki wawe ahamugiye mu butungane akakwitwarira ntiwamutsinda ngo ubitegeko ririho rivuga ko umwana w'umukobwa nawe atorana uraraba rero ufate mushiki wawe umutunganirize neza mutaraja mu butungane ugendere nk'uko so yawe yahora agenda nta kibazo burya nta kintu na kimwe ushobora kumpanura sinagikoreko sawa my sister come on come on relaxing okay yamuhura mukunda okay naje ni babya nabivuga niko yenda gukunda sivyo mama mama urazi imisi yose nakubonye mbambone ifoto ya mama okay savye urakoze cyane ku manuro mpanuye sivyo ya ku manuro mpanuye abaswanya bareli araneze nta kibazo sivyo unaswanya bazabasigira karibu watu karibu watu nimurekurane mwe namwe wabonye we nawe ibyo utanguye none harimo ibyo gufata wa muhungu ibintu kwani wumva ushaka gupfa mwaruno rugo uyu muba uyu wanje mubahe nko kunyuba ndekuri wanje ndekurane naji wabo yondoni nayo nduni uyu muhungu naramubwiye ntaje sire mu gikoni urafsija bonga nahayo we naje gusinga bese nakumvise nizere ko wanyumvise muhungu murabuye mukobwa mu maso yewe huzuye umunezero sinifuza yuko hazogera n'umusi warimwe ubaho kuri inosi amaso yiwe atembe kwa musozi umunsi azotemba kwa musozi umenye ko ku mubiri wawe hazotemba amaraso nizere ko wanyumvise cyane oya sheri nitukana ya kaferi me uyaramunda cyane nazotuma mbabara nanje ndamukunda nizere yuko mushikanje uzokwa mu munezero utazo kwigera umushira mu gahinda nimwikundanire imana ibaje imbere nimba ari ubugeni mushake mu buteguro urakoze cyane nitwa Sami Mr. Sami nitwa mvuye kure Yohani witwa mvuye kure kabisa papa enjoy my sister relax Rafael ndakunda wewe kuna wabwiye ko ndabakeneye cyane wari umukozi wanjye w'igihe nawe wari umugenzi wanjye w'igihe kirekire sinokwemera yuko amatungo papa yaharaniye kujya mu nguni bamara kugira mariage izoca bisaba yuko amatungo yose tuyagarura mu rugo tena mushikanje fuma mbona iyo abari ubundi bagiranye mariage na mushikanje apana iby'amayibo nashoboye kugerageza mushikanje kumwereka yuko atakintu na kimwe yuko nabemereye ko bagira mariage mugabo umutima wanjye nari mfise agahinda ngomba ndabasabe nk'abagenzi ndabasabe ikintu mu nkorera eske muri tari kukinkorera bose sawa canke jewe sawa kandi okay jewe icyo kintu ndakutunga vuga gusubanya amateka sikindi kintu mu buzima hari igihe umuntu avuka ameze neza isi ikamuhindura ugasanga akora kwiriye atokoze mu buzima bwe so nagomba urabona ukuntu nambuye isaha Sami urabona ukuntu nambuye isaha nashira hasi nuko nifuza yuko ujya muhungu ndamubona ari hasi muzima ya Sami no Sami tubiri n'ubiko Sami okay Sami umugenzi Sami urada kumugenzi kandi reka twumvire okay
amafaranga yose muza kunsaba umviriza ke amafaranga yose muza kunsaba tayari kuyatanga mugana kimubwira kandi banza mumbiri ku meza ari miliyoni 20 ari miliyoni 3 nimba mugakora nimba nawo mutagakora mbiri ndamubwira abantu mbiri yatonga ari plato wani uranyumva kimje banzu ndiri kei wewe ukishwa kandi azikora umugenzi wawe jinanje ni plato wani niyahomba ngo butunzi bwe bugararenze bampombe renda kweli wewe umugenzi wawe afise nawo ufise sisa ahubwo katumubaza nka jewe ndi umukozi ndamukorera chambere boss ubanza kunyumva umushahara cyo ni kibazo gitoya cyakabi ugiye kuduhangara mushakanga no manzwengere ariko uzi umuntu wese gazi gukora icyo kintu urazo ari uko ariko kose sina wende je n'umuzigiri y'amahera umviriza ntumvize bosi wa Sami ariko Sami kuko ugiye kubikira Sami umviriza ndakubwira ibindi ko ndakubikora kubw'umuryango niki singene amajambo menshi uramfasha cyangwa ntumfasha Sami uramfasha cyangwa ntumfasha ukigena amafaranga genda yabona iyo waga uhereye kuri wewe urakoze cyane relax munywe babazanira ibyo kurya mwongere munywe hama akazi mugakora kandi nimwagakora apa y'umushahara arayandi mafaranga don't worry about the money. I have many money, okay? Au kombona yuko ujama iwo uja mushenzi atwara amatungo atigeze amenya nuko naronderwa